Hello everyone, murameze neza? Yes, nanje ndameze neza. Hanyuma ndafashe akanya ko kukuramutsa wewe uriko uraraba kino kiganiro kuri ino chaine yacu ya YouTube. Uno munsi ngiye kubereka ingene ushobora guhakinga ikonte y'umuntu uwari we wese wipfuza ya Facebook ari mu mahanga. How to hack a fake Facebook account ukoresheje telefone yawe utigeze ukora kuri telefone yiwe, utazi na nimero yakoresheje, apana bimwe bama bababesha. Rero ikintu ca mbere ndagusaba wowe ugomba urabe ino video, ubanze uce aha nyene uriko urarabira video. Suppose yuko uriko uraraba video like this, wugurure video imwe nkuku. Ikintu ndagusaba gusa co kugira ngo unshimire kubw'ubumenyi ngiye kuguha, uze kuza hano handitse subscribe. Vraiment ntiwirengagize, ndabikwingingiye kandi ndakwinginga ntiwirengagize kugenda udakoze subscribe. Uce ufyonda subscribe ngaha, hama nanone nurangiza gukora subscribe uce ugaruka hano ku gakengeri nyene, uce ugaruka hano ku gakengeri, hanyuma usubire ufyondeko, uce uselectinga all kugira ngo video zose zizoca kuri ino page ntihagireho n'imwe izokwigera igucika. Uce uselektiona aha handitse all, you'll get all notifications. Then uko nzohora nshirako igice cose ca video wewe uzohora ukibona. Yes my people. Hanyuma rero ugumane nanje gushika impera video, ndakwereke ama etape yose ukenera gucamo kugira ngo ushobore guhakinga ikonte ya Facebook y'umuntu uwari we wese wipfuza. My people, ikintu ca mbere rero, etape ya mbere munkurikirane neza kugira ngo ushobore guhakinga umuntu kuri Facebook, uraza gukenera application ya Chrome. Uraza gukenera application ya Chrome. Nka telefone nimwe idafise Chrome, then you switch on Chrome. Reka twinjire muri Chrome ndabereke uburyo bikorwa. Hanyuma ikintu ca kabiri, uraza guca hano muri recherche, uraza guca hano muri recherche ya Chrome, uce wandika application yitwa Net Hunter Store. Yes my people, ndibaza murayibona ino application. Uza guca uteresharija aka application bitwa Net Hunter Store, uza guca ugateresharija nkuku. Hanyuma urabona yamaze kuza kari Net Hunter App Store. Twebwe dukeneye Net Hunter Store. Reka turabe tuza guteresharija Net Hunter application. Twe dukeneye ino application ya Net Hunter Store. Muze kunkurikirana etape par etape, ngize imisi nigisha ibintu abantu ukazabumva ngo ntibabibonye. Reka rero tujane etape par etape, nditonda muri ino video kugira ngo umuntu wese aze kuba ariko aratahura. Yes. Hanyuma uce winjira kuri ino application ya Net Hunter Store, hanyuma uyiteresharije. Uza gushima ko ariyo, uza kwisangana iyi logo. Uza kuyisangana iyi logo y'umubumbe w'isi, hanyuma uza gusanga kandi ipima amamega 9. Yes my people, uce rero hano kuri telechargement, uce ufyonda kugira ngo tuyiteresharije. Tugomba tuyinstall. Yes my people, iki application citayemo, tube dukeneye kuinstalla iyi Net Hunter Store. Hano handitse turaza kuyiha uruhusha. Murabona connection iriko iragenda nabi, ariko mwihangane biraza gukunda. Tugomba tuyiteresharije ino application ya Net Hunter Store. Baza kuyaranja muteresharije nyene. Umuntu wari wese ndibaza arazi kuinstalla application. Download anyway. Dutenda kuri download anyway. Hanyuma murabona application turiko turayiteresharije. Ushima yuko uriko urateresharije ikintu muri Chrome, ucuca hariya kuri kariya kaburungu, then you click here, ucuca muri download ukaraba ikintu uriko urateresharija. Yes my people, mfise na connection imeze neza. Congratulations to me. Aha ndiko nkoresha na mobe, nta kindi ndayikesha. Urabona application yamaze gushika. Ico nca nkora ncanza ngaha nce ndayinstalla.
ariko nanone ndabibereke nshobora guca hariya canke nkaca hano muri file nkaca nja hano kuri all file hama internal storage ncaca hano kuri download. Murabona yuko application ya net hunter imaze kuba ari iyi nyene na selecting jewe ncanza nka installa like this. Ibi byose turiko turacamo ni kugira ngo tuze guhakinga konti ya Facebook y'umuntu tutiriwe turakora kuri telefone yiwe. Yes, ico nca nkora niki, ncanza ngaha my people sorry, ncanca ngaha kuri open ndayugurure. Nshobora guca nanone mu ma application kuko ubu yamaze kuza muri application, ubu yamaze kuba applicationnel. Turabona kuri screen iyi application deje gutereshaje ngiyi net hunter store ngiyi tuza kwiselectiona rero mwabonye ko igizwe n'umubumbe w'isi. Ikintu rero ca dukora ca tuza hano muri recherche aha hepfo kwa kano kantu ka recherche aka ca tugafyonda ko nkuko murabona neza ko hariya hejuru haci haza ahantu dukorera recherche kandi ikituzanira keyboard here, ituzaniye keyboard here, then we have to write anything that we wanna search there. Ikintu rero tugomba dukore iyindi etape igira gatatu, tugomba twandike akajambo kitwa temux. Murabona ko haje haza amatemux menshi, ukiheza kukandika urabona yuko haje amatemux menshi, mugabo murabona hano handitse emulator ijya ya mbere emulator, then tuza hano dufyonda kuri okay kuri download. Aha tuza kuri download. Aha rero turiko turatereshaja iyi application bita temux. Ndibaza murabona hariya ruguru quelque part hariya akantu k'agasembole katwereka yuko iriko iratereshaja. Turasubira twinjireyo wanashaka indani tunabibona uburyo biriko biragenda. Murabona yuko iriko iratereshaja. Aha rero ku muntu aza kuba adafise connection yemera, ku muntu aza kuba adafise connection vraiment y'inguvu, je répète, udafite connection y'inguvu uraza gushika ahantu ubona umenga birahagaze, sivyo? Ubona umenga birahagaze uza guca ukora retour, uca usubirayo nk'ugiye kuyigira. Burya nimba yarigeze kuri pourcentage 10 aho biryoheye, iyi ntihera ku ntango, iza guhera aho wari ugeze. Iyi application isaba inguvu nyinshi vraiment, isaba inguvu nyinshi je répète. Ukaza kuinstalla ukabona umenga bimeze nk'ibihagaze, uca ukora retour nkuko, uca usubira kandi uyiroshereshe ugaruke wemeze ko nkuko ibandaniriza aho wari ugeze. Nivyo my people, reka dutegereze ishike kuri 100% hanyuma ndabibereke. Nibutsa abantu batarakora subscribe muriko murahomba, kuko iki cigwa ngomba kibereka neza, ce tubandaniriza ko n'ibindi vyigwa bitwika. Rero sinumva yuko uba wipfuza kuzohomba video z'ubutaha ukareka gukora subscribe, vraiment ntaco turapfa, nta mamega aca ahira ngo niko yakoze subscribe. Kora subscribe uce ubwira na mugenzi wawe, abwire mugenzi we dukore subscribe kuri no chaîne New Life Studio bwenyuze, kuko niyo chaîne igiye kuduha ibintu bikaze in 2024. Yes my people, keep being together with me. I won't disappoint you, I swear. Yes my people, ngiye kubatamo ibintu by'ubwenge 2024 nta kwicara. Wewe gusa mpunde ama commentaire mbone yuko turi kumwe, kandi ivyigwa byose by'ubwenge ndoza ndabicisha kuri YouTube, kuri Facebook ncishaho imicaca. Niyo mpamvu muhinga yotangurana gukora subscribe. Yes my people, igira ko installation cha tuja muri settings tukayiha uruhusha kugira ngo ishobore kuinstalla muri telefone, hama tukaye installa kwa kundi nyine dusanzwe twinstalla ibintu. Reka turindire kwiheza installation. Already did done. Yaheje ku installa temux. Temux yamaze kuyizana kuri screen. Temux ni aka kantu kirabura mubona ngaha. Aka rero niko ca twinjiramo kugira ngo dutangure hacking. Yes my people, ibintu bigeze ahantu biryoha cane. Qu'est-ce qu'il y a in commande ni giki? Murabona ahantu hari akantu kameze nka S, aha niho tugomba dutangure kwinstalla ivyo biyita ama commande.
izo commande rero nizo zizodufasha guhakinga. Aha rero nk'abantu baba informaticien, abantu bize programmation, aha mwanyumvise bugica nkivuga ijambo commande, mwanyumvise bugica. Yes, video igeze ku minota 10 kandi commande zonyene ziraza gutwara uwundi mwanya. Reka video ikindashite igice ca mbere, ejo mu gatondo mvyuka ndabatamo ikindi gice kigira kabiri arico finale, aho tuzogenda duhakinze n'amakonti atandukanye mukavyibonera. Ariko uno munsi reka tubanze tubigeze ngaha. Keep watching, ukore subscribe kugira ngo utazocikwa na video y'ejo, uco fyonda kuri notification kugira ngo bazokunotifyinge izoshikire iwawe.